Retro amakuru Radio Bonesha FM. Turaramukije tubani ikaze muri ano makuru yaranze umwaka mu gisata cy'umutekano ubutungane agateka kazina muntu n'imibano ano mukamugiye kwashikirizwa na Venani y'umungere mfatikanije na Felix ndi kumwe nayo tukaba tubaha ikaze. Bonesha ubushakashatsi turabushashaye niwe twishakira ko ubuhinga n'abahinga batihinguza bahinyanyura ibiganiro bihurumbirwa n'abanyagihugu kuko udahuguza utanga ibitomo utanguye gutohoza. Bonesha FM Bonesha barakumbariye kutavugira muvumbu kumuvumba nzokuvumba ijambo tujajure tujinama maze abajanye nyabahururu bagahurana tubahuze aho kwihorana bahoberane maze zukaho gukarihirizwa guhamba ihangame mu matonga tonyanga itoto. Bonesha FM Bonesha Mujye n'umutekano umwaka urangiye wa 2025 waranzwe n'ibitari bike harato atari yakibiziga by'abantu bicwe mu buryo butandukanye nk'akarorero umukenyezi wo kumutumba gwamvura muri komine Kigamba yaragandaguwe n'abasuma bakomeretsa n'umuhungu wiwe hari kwa 27 Rusama uwitwa Donavine Ndayisenga yarishwe atemaguwe ku mutumba Gitabazi muri komine Nyanza uwitwa Dieudonne Bazombanza yarishwe yongera acibwa ukuboko n'abantu batamenyekanye ni ku mutumba Rukinga muri komine Rumonge witwa Bucumi Audrey wo ku mutumba Busoro muri komine Ngozi yarishwa gandaguwe n'uwo bari bubakanye. Ku mutumba Musama muri zone Giheta umwana w'umwigeme yaragandaguwe atemagujwe umupanga n'umubanyi wiwe biturutse ku matati hagati ya se w'uwo mwana n'uwo mubanyi bapfa amafaranga 500. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo caratowe muri quartier Swahili mu Rumonge aho uwo mugabo yishwe acumiswe imbugita n'abantu batamenyekanye. Abantu batatu bagizwe n'abapolisi babiri n'umwigeme bapfiriye mu bunywero hafi y'umugwa mukuru wa komine Bubanza. Umupolisi akaba yarashe mugenzi we ari kumwe n'uwo mwigeme nawe acarirasa. Aho nyine Bubanza abantu batatu bagizwe n'abana na se wabo bayitavye Imana bahiriye mu nzu ibiri mu nzu niyo nzu birasha biratokombera mu gacimbiri Ruyange Jiti bikaba byaturutse ku muro w'itabe watanduki amabedo 3 y'igitoro ca magendo cari muri iyo nzu. Uwundi mwigeme ku mutumba Gasenyi zone Mudendi Buyengero yarishwe n'abantu baba bashaka kumusahura amafaranga kwitongo yasigiwe n'abavyeyi yari yagurishije muri quartier Kamesa mu gisagara ca Bujumbura. Abantu bane baritavye Imana batanywe n'uruzi Kanyosha byavuzwe ko boba bariko basenga ibintaza hitwa Mukavya mu ruzi Kanyosha kugira ngo baronke imigisha. Mu bijanye n'umutekano nyene hari umuryango wabuze ikiziga c'umwana wabo mu bitaro kwa Karede i Bujumbura aho bari bamushize mu buruhukiro. Bakaba batangajwe no kubona babura ico kiziga hageze kujya kugishingura niteka. Mugenzi wacu wiri kwizera akaba yarahishikiye. Nitongana bingahe ko baje kurihana amahurwe ku mugoroba twatashe. Umubabaro n'agahinda nivyo vyaranga umuryango wa Joel Nduwayesu na Aline Ndayikeza bo muri quartier Muramvya zone Kinama komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bivuye ku ibura ry'ikiziga c'ikibondo cabo bemeza ko bagishize mu buruhukiro bw'ibitaro vy'Umwami Karede vyo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Aline Ndayikeza umuvyeyi w'ico kibondo asaba ko kuri komenyekana kwizimira ry'ikiziga c'ikibondo ciwe. Nkwiye guhamba nk'abandi bavyeyi navyaye sinavyaye umuyaga umuntu yari ngaho nibanza n'umuntu yarikoze ndamubona abwira ukuri kose kuzuye apana gucisha pemene. Uwo muvyeyi cyo kimwe n'abari bamuherekeje basigura ko bidatahuritse ko ikiziga c'uwabo cozimirira mu buruhukiro mu gihe yari yanditswe nk'uko bisanzwe bigenda ndetse bakaba baranarihishijwe amafaranga asabwa kugira bashobore kuja gushingurana iteka wabo. Ariko nk'uko babimenyesha mu gihe bari bahejeje kuriha ayo mafaranga bahavuye baronka telefoni bahamagara bakemeza ko bahamagawe n'abajejwe ubwo buruhukiro babamenyesha ko atakiziga c'uwabo kiri muri ubwo buruhukiro. Nakiriwe ngaha abavyeyi manyakiriwe nangana baganga n'abandi n'abavyeyi nkanje kandi uko nukuri kuzuye dosiye yanje ngaha. Abaje kuriha barabajyagaguye kubera baba baramwanditse mu gitabo igihe bamushira muri morgue baramwanditse mu gitabo muri registre yandikwamwo abandi baje kubikwa bavuga bati turazaniye registre turabe azingurura nyene azingurura amera nk'ugomba kubajaniranya
bakuye ikirenge batashe nko mu masaha moya uwo nyene yakiriye umwana muri morgue yaciye telefona papa w'umwana avuga yuko ikiziga c'umwana wiwe kitakiri muri morgue. Ikindi gitangaza uwo muryango nuko igihe bazana ivyambagwa vyo kwambika ico kiziga abajejwe ubwo buruhukiro babankiye kumwambika basigura ko wabo yamaze kononekara. Tukivuga ibijanye n'umutekano nyene hari bombe itamenyekanye iyo vuye yatewe iruhande y'uruzi Nyakagunda hafi ya hari imva z'abadagi yonona imirima ndetse inakomeretsa n'umwana. Mugenzi wacu Alexi Ndayiragije. Iyo bombe yaguye iruhande y'uruzi Nyakagunda mu mirima y'ibigori ibiharage n'ibitoke hakaba ari ku mugwa mukuru wa zone Rugombo muri komine ya Cibitoke hafi ya hari imva z'abadagi z'intambara y'isi yose mu 1914 ishire 1918. Iyo bombe yononye ibiterwa vyari muri uwo murima ikaba yatumye imirimo imwe ihungabana aho hakaba ari cyane ku mashuri n'isoko rya kijambere rya Rugombo. Inyuma yaho abanyagihugu bumviye aho yaguye bashobora baduka baza kuraba ivyononekaye bikaba vyagoranye kubasubiza inyuma. Mugabo mu nyuma ya polisi bakaba bashoboye kubegeza inyuma. Abanyagihugu muri komine Cibitoke bakaba bamaze imisi batekeye n'ubwoba kubera intambara iri kirabera mu kiya ca Rusizi mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abasirikare b'ico gihugu hamwe n'umuhari M23. Bakaba bavuga ko bafise amakenga kwishora gutandukira Burundi bagasaba ko abariko baragwana bohagarika iyo ntambara. Abajentwara n'umutekano basaba abanyagihugu kudashengerera ahantu haguye ibigwanisho cyane nk'ibombe kubera ngo bashobora kongera kwatera izindi bombe. Mu Cibitoke Alexis Ndayiragije RC Bonesha FM. Bamwe abanyagihugu bahunze intambara mu gihugu ca Kongo aho bari begeranirijwe muri brigade ya Gatumba barashikirije amakenga ku kijanye n'umutekano waho na ico kibanza barimwo cari hagufi yari kwabera izo ntambara. Aho mugambwe CNR ukabasavye abegwa n'amatati mu buseruko bwa Kongo kwibuka ko ubuzima bwa kiremwa muntu ariko atihabwa gutyo bakora ibishoboka byose iyo ntambara ihagarare ndetse rigira uko ishaka. Yasavye abarundi gufatana mu nda iyo ntambara ntishike mu Burundi. Kamo abo bose bigwa n'amatati ko botereza amaso imbere bakibuka ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa kandi ko amahoro aruta byose. Nsabe ko abarundi twese toja hamwe dufatane mu nda kuko ico gihuhusi ntikitwinjiremwo na cyane kugira n'abateshejwe izabo batahuka iwabo mu mahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu yasavye amakungu gufasha kugira intambara mu buseruko bwa Kongo ihagarare. Evariste Ndayishimiye akaba yabona ko atagikozwe iyo ntambara yashobora gutandukira akarere. Yamara bari mu mpimba harabazwi ko bakingira abandi yamara bagahigwa buhongo harabazira akarenganyo yamara bari mu mpimba. Mu gisata c'ubutungane umwaka urangiye wa 2025 harabaye ibitari bike hatwovuga nk'impinduka muri ico gisata. Abashikiriza manza harimo n'umushikiriza manza wa Republika bahinduwe haraciwe imanza bamwe bararenganurwa abandi baracibwa umunyororo. Atwovuga nk'urubanza rwa Sandra Muhoza yarengutse muri sentare sura nk'imanza ya Ngozi akaba yumvirijwe n'amagara yiwe atifashe neza. Mugenzi wacu Silver Bigirimana yarakwirikiranye urwo rubanza. Sandra Muhoza yarengutse nk'amasaha 6 zibura z'umurango kuri wa gatatu muri sentare isubiramwo imanza ya Ngozi aho yumvirijwe ari kumwe n'abashingwa manza biwe batatu. Bose bavuga ko batumva ingene apfunzwe kandi atagwandiko kwerekana ingene urubanza rwakuwe muri parike ya Mukaza muri sentare isubiramwo imanza ya Ngozi. Bakavuga ko na dosiye yiwe RMP 444 432 irimwo agasembwa. Umushikiriza manza mukuru wa Republika Ngozi avuga ko Sandra Muhoza apfunzwe yagirizwa ivyaha harimo gucafuza ishusho ry'igihugu, gutukana hamwe no kubiba urwangwa amacakubiri. Abashingwa manza ba Sandra Muhoza basaba ko kwerekanwa ivyegeranyo vy'uko imbere yo guhagarikwa kuko
bamenyesha ko imbere y'uko umuntu apfungwa habwirizwa kubaho ivyegeranyo vyerekana uyu muntu igituma afunzwe, bagasaba ko Sandra Muhoza yorekurwa akaburana hidegemvye nk'uko umushingamanza Prosper Niyoyankana mu maburanira avuga ko ifungwa rya Sandra Muhoza niyo nyine amategeko y'u Burundi harimo n'ibwirizwa nshingiro. Sandra Muhoza akaba amagara yiwe atifashe neza akuguru ko iwafu kwiwe kugwaye biragendera no kucuma bita beki. Sandra Muhoza yahagaritswe igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 4 mwaka 2024. Ingozi Silver Bigirimana, Bonesha FM. Iruhande y'ugo rubanza rwa Sandra hari kandi izindi manza zaciwe nk'ugwa Colonel de Police Moyize Arakaza batazira inyeganyega yinjijwe ibohero rikuru rya Bururi inyuma yo kumvirizwa na parike isubiramwe imanza ibururi akikwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu gufatanwa amaritiro 60 y'igitoro muri zone Kigwena no guhakwa kwica umuntu. Aho yini Bururi sentare yaranishije umunyororo gufunga imyaka 2 n'amezi 6 uwitwa Meshake Minani kucaca gukubita umuntu bikamuviramo gupfa hari ku mutumba Rushemeza. Ivyanda naho wari musitanteri Alex Nshimirimana yarinjijwe ibohero yagerezwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'amatoni arenga 13 y'ibigori vyari vyegeranirijwe muri zone Gitsiro mu kigega ca Anagesa, akaba yinjiranywe mu mpimba n'uwararongoye ububiko bw'ivyo bigori mu Gitsiro Augustin Ntakarutimana. Iyo sentare kandi ya Bururi yaracira urubanza abantu 3 bagirizwa amakosa ajanye n'amatora. Iyo sentare ikaba yarejeje ubundi muntu wo mu runani Burundi bwa bose yagirizwa kubarira abantu aho batora. Mugenzi wacu Felix Nzorobonanya iradutegurira ino nkuru. Sentare nkuru ya Bururi yaciriye Kabura Juvenal umunywanyi w'umugambwe CNL gutanga ihadabu y'amafaranga 800 atayatanga naho agaca apfunga ikiringo cy'umwaka wose. Sentare muri urwo rubanza rw'ikibiriraho yagirije uwo Kabura Juvenal gutanga amafaranga ku bantu bari baje gutora imatana kugira ngo bikunde batore abaje inama n'amashinga mateka baturuka mu mugambwe CNL. Ivyo rero ngo bikaba bihanwa n'amategeko ari mu gitabo kigenga amatora mu ngingo y'amajana 230. Nayo Manirakiza Ernest n'umunywanyi w'umugambwe ADR imvuga kuri sentare yamucira urubanza gutanga ihadabu y'amafaranga 400 atabitanze akazofungwa imyaka 2 ari mu mvuto. Sentare yamwagirije ko ku munsi w'amatora yafatanywe amakarata 3 y'itora ku ishuri shingiro rya Gashinyira muri komine ya Matana ariko harabera amatora. Ivyo navyo ngo bikaba bihanwa n'ingingo y'amajana 230 y'igitabo kigenga amatora mu Burundi. Iyo sentare kandi yarejeje Ndarucamwo Mark umunywanyi w'umugambwe Sawanya Frodebu uri mu runani Burundi bwa bose ko yerekana kurikiranwa n'umushikiriza manza ko yagombye gutoba amatora mu kuzara bari abari ku murongo ko botora urwo runani. Sentare rero ikaba yaramwejeje. Tubamenyeshe kandi yuko mu ibohero rya Bururi hari abakenyezi 2 bafungiwe bafatiwe mu isoko ya Matana mu ntara ya Bururi ngo baje kuvuga yuko batazokwitaba aya matora yo kugenekezo rya 5 ruheshi ngo kuko atabahiganwa babona. Ibururi Felix Nzorobonanya, Bonesha FM. Felix Nzorubonanya urakenuye mu Rumonge. Sentare yaraciriye umunyororo w'imyaka 20 umwe uyundi imyaka 10 abapolisi 2 kucaha cyo gukubita umuntu n'impaka bikamuviramwo gupfa. Mugenzi wacu Alexis Nibasumba. Umupolisi yitwa Blaise Nduwima yahanishijwe umunyororo w'imyaka 20 nayo mugenzi we Emery Nikundana nawe ahanishwa umunyororo w'imyaka 10. Uwa mbere yaburanye yemera icaha nayo wa kabiri aragihakana. Bompi bakaba bagiriye icaha cyo gukubita umuntu bikamuviramwo urupfu. Sentare nkuru y'igihugu yo mu Rumonge ikaba yari yashashe mu manza zikibiriraho kuri uyu wa 4. Iyo sentare ikaba yabategetse kandi abo bapolisi 2 gutanga imiliyoni 22 umwe kundishi yakababaro izohabwa abasigwa b'uwo muhisi. Bakazoshirako kandi bice 6 kwijana by'iyo ndishi igihe cyose bazoba batararangiza kubitanga, kandi n'ibice 4 by'iyo ndishi bikazoja mu kigega ca leta, eka mbere n'amagarama y'urubanza akaba aribo bazoyatanga. Sentare ikaba yisunze ingingo y'amajana 260, amajana 270, amajana 230, amajana 239 hamwe n'amajana 312 zo mu gitabo c'ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikaburanishwa Code de procédure pénale hamwe n'ingingo y'amajana 225 y'igitabo c'imanza z'ivyaha zicibwa. Uburanira umuryango w'uwo muhisi akaba nawe yari yasavye indishi y'akababaro y'amafaranga imiliyoni amajana 850. Mukamenya yuko ugo rubanza rwari rwitabwe n'abantu bava mu gisagara ca Rumonge. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH nawo ukaba wari warungitse intumwa ziza gukurikirana ugo rubanza nyene. Rumonge, Alexis Nibasumbere, Bonesha FM.
Alex Nibasumbura kenuye mu Rutana sentare yaracira igihano cyo gufunga imyaka 20. Umugabo yitwa Jean Marie Bizimana yagirizwa kwica umukenyezi bubakanye abanje kumukubita ni ku mutumba Gakungu aho nyene mu Rutana. Haravuze izindi manza zaciwe abatari bake bafunzwe bongera barindisha yakababaro nk'uwitwa Nduwimana Jean wo ku mutumba Kabingo zone Biteze Igiharo yanishije gufunga imyaka 5 ku caha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu inyuma yo gufatanwa ibiramajana n'vy'ikawa. Haranavuzwe n'imanza z'urudandazwa rw'abantu aho nyene mu Rutana aho nk'uwitwa Jeremy Nyomvyi yaciriwe gufunga imyaka 7 n'indishi yakababaro imiliyoni 7 yagirwa urudandazwa rw'abantu akaba yafatanywe abana 7 abajanye mu gihugu ca Tanzania. Ernest Nkunzimana nawe nyene yaraciriwe gufunga imyaka 10 agatanga ihadabu y'ibihumbi 500 ku caha cyo kwifatanya n'abakora urudandazwa rw'abantu akaba yafashwe apakiye abana 33 harimo abana 4 bavuye muri komine Karusi baja i Tanzania. Igitega sentare yaranishije uwitwa Edouard Hagabimana gufungwa ubuzima bwe bwose n'indishi yakababaro ingana n'imiliyoni 50 akaba yagirizwa icaha cyo gusambanya ku nguvu umupfakazi acara mugandagura bunyamaswa hari mu Magarama. No mu Kayanza umugabo w'imyaka 25 yaraciriwe gufunga imyaka 20 no kurindisha yakababaro y'imiliyoni 5 ku caha cyo gushurashuza umwana w'umwigeme w'imyaka 12 n'ibindi bihano ahatandukanye. Kirazira kutendereza banzutote mazi byemezo bikwiye bibonetse umuntu yezo canganwe umuntu wese numwere ukica kitaramwagira umuntu wese numwere ukica kitaramwagira nije kamizwe kamikiwe. Harabaye kandi muri ico gisata impinduka aho abashikiriza amanza harimwo n'umushikiriza amanza mukuru wa Republika bahinduwe. Bamwe rero mu bitura ubutungane bakaba basavye indongozi nshasha kwirinda guca imanza zihengamye hamwe n'ibiturire. Turaciteze gishasha mvaruguru namifise urubanza rumaze imyaka 7 sinari bwaronke inyishu ngo bantunganiriza ariko ubu vraiment ndashimye kandi barantunganirije. Haje nk'icyumviro nuko boshira mu ngiro imanza ari imanza z'abantu usanga ari bato mugabo gasanga by'ukuri bararenganijwe. Cyo twanegura nuko imanza zadindira none uvuye nka ruguru ukagumuri amatike uza kwishyuza ubaza basanga urubanza bakubwiye ngo uzogaruka ariko ubu kweri turashima. Twiteze impinduka yuko ubutungane bugiye gutunganiriza bose. Je izo mpinduka nta kintu kinini nozibonako nk'urubanza ushobora gusanga ruciwe ababuranya ata numwe ahari ugasanga ingingo yafashwe kandi nta numwe yamenyeshejwe mu baburana kandi iyo ngingo yacishirwa mu ngiro usanga ari manza zidakurikije amategeko na gato. Biragoye mugabo twizera ibyiza ariko biragoye cyane nta byizigiro vraiment. Hariyo ivyo twavuga ko ari biture ushobora gusanga mu butungane bishobora kononera cyane urwego rw'ubutungane. Abacamanza ntiyagire ico bashobora kuba bofasha bene igihugu asanga bene igihugu ariko bararira asanga nibiturire gusa. Nk'akarorero jewe narigeze kubanzanya urubanza ngaha aye kumushikiranganje kwari gwaciwe n'abacamanza bataramuwe. Nk'abacamanza bari bataramuwe gatanga n'ivyemeza ko bari bataramuwe umugabo kaca wanka kugirwa revision uco usanga bibabaje. Si jewe gusa rero hariho nabandi benshi usanga hari amakosa menshi akogwa. Nobona yuko impinduka igiye kuhaba kandi ibintu bishobora kuzogenda neza na hamwe kumbura hatoba guhindura kw'abategetsi bacicwe ivy'ubutungane ngo badebukigwe baze kubatera ubwoba baze kugira kandi bagaragaye ko yakoshe hagahanwa niba bikorera ko bagakora neza nuko nibaza ko ibintu bizogenda neza. Nk'urubanza babonye rumaze imyaka myinshi bakaraba urwo rubanza bakadutunganiriza kuko hariho nk'umuntu ushobora gusanga bamunyaze nk'itongo ugasanga uri urazembagirika ugasanga uno ni wari karangurira imirimo wenyene nawe uri kuzembagirika kandi ryari iwawe atafise nawe aho uri kurarima utagira ingena wideplasa umva nivyo bibazo duhora guhondana umva agenda ugasanga atanze igiturire. Nico twivuza gishasha nivyo nyene byo ko botunganiriza umunyagihugu kugira ngo umuntu yituye ubutungana akazana urubanza runyaruke gucika kugira umuntu aje ku mugambi y'iterambere yindi. Cyambere nosaba nuko mu gukora kwabo bukora bisunze akarangamutima kabo
bakamenya urwego barimwo ko ari urwego rw'ubutungane. Urwego rw'ubutungane na gutunganiriza umuntu abarenganijwe. Ntivyumvikana rengene wo kwitura umuntu warenganijwe hanyuma akaca kubwira wewe ngo uri mu makosa kandi warenganijwe ari ibintu bigaragara. Nashira mu gitaye neza y'abanyororo n'imiryango yabo ntabariza rikaba ryarashimye izo mpinduka. Jean Marie Nshimirimana rongwe ntabariza yanabasavye gukora bitanga kugira ngo amadose yadindiye anyaruke. Turakeje abaraye barosa amaparke tubasaba yuko vy'ukuri bimwe vyari bisanzweho byo kudindiza amadosiye, gupfungira abantu busa, kugumiza abanyororo bajejwe n'amasentare mu mabohero, ivyo vyose turabateye intege bazobe babikore n'ubushishozi kugira vy'ukuri abarundi bari baruhijwe nabo bashikiza amanza bahora bagumiza y'abantu mu mabohero boroherwe. Nayo sentare nahinyuzwa ivuga ko agahembo gato ku bacamanza kabaye imvo ya mbere yatumye abacamanza n'abashikiriza amanza bava mu rwego rw'ubutungane. Ivyo Gamariyeri Nkurunziza yabona ko bitera uruhombo ku gihugu no mu gisata c'ubutungane. Uyu munsi turiko turabona abacamanza n'abashikiriza amanza b'intungane kandi baciye ubwenge bariko barava mu rwego rw'ubutungane umurindi munini bahunga agahembo gato bakaja gukora mu bindi bisata. Ako rero kakaba ari agahombo kanini ku rwego rw'ubutungane. Hariho n'abandi bamwe bahitamwo ingendo mbi yo gusegesha intahe bitumwe n'ako gahembo kintica nikiza. Tukaba dusaba ko ico kibazo c'inkoramutima rw'ubutungane leta yogitorera umuti. Inzira agahembo k'abakora mu rwego rw'ubutungane icamwe. Abakozi bakora mu rwego rw'ubutungane bafise amategeko abagenga atandukanye n'ayari muri Statut Général des Fonctionnaires. Ariko dusanga mu bisata bindi bifise amategeko agenga ivyo bisata amastati spéciaux, abakozi bo mu rwego rw'ubutungane ari bo bonyene imishahara yabo ikirinda guca muri fonction publique. Ivyo navyo bigatera ibibazo vyinshi mu rwego rw'ubutungane. Tukaba dusaba yuko itegurwa n'imishahara y'abakozi bo mu rwego rw'ubutungane yobera muri urwo rwego nyene. Hanyuma iyo nteguro ikaja gusuzumirwa mu bushikiranganje bujejwe ikiga ca leta nkuko ariko bikorwa mu bindi bisata bifise amategeko abigenga. Nawe Vincent Ndayishimiye umukuru w'igihugu akaba yahamagariye abakorera mu gisata c'ubutungane gukora ku muhamagaro. Hariho rero n'abasanzwe umuhamagaro atari gwabo abandi baja rabacangero. Abo nibo baca batera akagera ubwo butumwa kuko baba bazanywe n'amaronko. Nimugire ubwoba rero ngo mwabaye bake, ahubwo murabe neza mube bake beza. Hari aho mwosanga Imana iriko irayungurura abandi beza bakaba bariko barategurwa ugaca baza kubafasha gukotsa ikivi. Ni nayo mpamvu tumaze kuvyihweza twabonye yuko ari ngombwa ko hojaho ishure ryo kwigisha ivyerekeye ubutungane. Vyongeye nta muntu yosubira kwinjira mu rwego rw'ubutungane atabanje kwerekana ko abishoboye. Sonera gateka kazi na muntu murugo budasa dushigikirane. Sonera gateka kazi na muntu murugo budasa dushigikirane. Ehera abantu dusangiye intara, ehera abantu dusangiye ubwoko, ehera abantu dusangiye idini, ehera abantu dusangiye imigambi. Sivyo vyari gutuma dukumirana, ehera abantu tunganya ubutunzi, harahushikana nje noba ntashika. Mu gisata c'agateka kazi na muntu Daniel Genaze Ndabirabe muri Ndamukiza yasiguye ko haragahaze mu itunganywa ry'umugwi wigenga ujeje agateka kazi na muntu CNDH ibyahavuye bivamwo guhindura abakomiseri b'uwo mugwi inyuma yo guhunga ko wararongoye uwo mugwi 60 Vinyi ni Murabo. Muri CNDH hamye ibibazo bitoroshe muri manda iheze iriya CNDH bayarirukanwe, ariko abantu baravuze bati barahanura ati kumbure reka twihangane turabe ko byibure bokwana kubera amakonse yagiye atangwa. Nta wuzi nimba la maladie bagiye bagwara yariyo, ariko icyo twagiye kubona aricyo kintu kitumvikana. Bagiye badevelopa ibintu do blocage bonyene, ibintu do blocage. Ngira mwarabonye je bundi baza kuduha rapport bila mugabo batwima rapport financier, twibaza kumbure ko
bazoza kugira ngo wayiduhashe yo kuzovuga ati reka nze byibure ndabasigurire irya raporo financier wapi yaciye yiyanguriwa mu ngorane zabo zo muri CNDH uko mwabyumvise la suite niko natwe twabyumvise twagiye kumva numvise abantu bambya ngo rega ngo l'ex-pre wa CNDH ngo yarahunze yahunze bigenze gute ati yarahunze yahungishijwe nande yahunze iki nibiki ariko ico nibaza yaratewe ubwoba na raporo financier wenyene yaje kuturometa nibyo bamwagiriza ibyagiye bivugwa muri enquête zagiye zivuga akabona ati ibi bintu biramutse bimenye nkiri hano ati nzohava mfatwa nshigwa imbere y'ubutungane. Nayo Arishoto ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rikaba ryasavye abatowe muri CNDH kutazokora nk'abanyamigambwe yanenda isaba muhuza bikorwa muri Arishoto akaba yabasavye kwigenga kugira ngo Burundi bugumane ishusho nziza mu by'agateka kazina muntu. Twari tubonye mu CNDH uhawe indongo zishasha twe turavyakira neza turabishima twebwe muri Arishoto musanzwe nk'ijambo agateka kazina muntu turiteguye gukorana nabo kuko ni vyiza ko dukoranye hakaba gukora amashami agateka kazina muntu abaseneriji nabo na CNDH irunguka kuko iragira izina mu makungu bakamu muri stati A. Rero reka tubarindire turabeka abafasoni abashinga ntahe abagabo n'abakenyezi bijuna n'ijambo bazi yuko baje muri misi dasanzwe duguharanira uburenganzira bwa muntu ata murundi yocinzwa mu Burundi bwiwe ata murundi yopfunga ubusa. Twabonye benshi muri bo harabavuye mu migambwe ikimenyetso nuko hari abahora bari ku babaye ku madekre batazoye imigambwe mu migambwe hari ababaye abashinga amateka batazoye imigambwe aho rero turavuga tuti baze bataje nk'abanyamugambwe bamenye urwego bagiyemo muga turatangara kuko muri yose ndahashije nta muntu n'umwe avuye mu mashamo harana gatakazira muntu mu bigenga twabonye nta urimo mugabo reka tubyizere uko tuzobamenyera ku byo bama turasaba ko kwigenga kugira ngo uburundi bwacu bugume boneka neza byataka kazina muntu. Abana bo mwibarabara baharugwa ku bihumbi 7 baracibonekeza mu gihugu n'abaheba amashuri barenga ibihumbi 260 ku mwaka ni bimwe mu vyerekana ko hakiragahaze mu bijanye n'agateka kazina muntu. Pierre Nkurikiye umuhinga mu bijanye n'agateka k'abana yaneguye ko amahera ashigwa muri ico gisata akiri make. Igice kimwe n'ivye17 kwijana niyo mafaranga leta ikoresha buri mwaka mu gisata cyo gukingira agateka k'abana mu Burundi ibituma ako gateka gatubahirizwa bikwiye bikavugwa na Pierre Nkurikiye umuhinga mu bijanye n'agateka k'abana mu bice bitari bike ngaha mu gihugu cy'u Burundi hariho ivyakozwe ngabo hariho n'ibindi bintu vyinshi vyerekana yuko intambwe ikiri ndende kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe koko aho twerekanye ko bafise ibice 3 n'uduce 6 ku manota 5 haracari intambwe haba mu kongereza uburyo bwo gushira mu gisata cyo gukingira abana muravye abana bo mwibarabara bashika hafu no munsi bishika kuri ibihumbi 7 karaba abana baheba amashure uno munsi ibihumbi hafi birenga 260 ku mwaka abana twara inda mu mashure naho nyene biharuro ni vyinshi mugaca muri aba mafaranga ashigwa ugukingira abana angana n'igice kimwe n'utwi17 kwijana y'amafaranga yose igihugu kiba gikoresheje ku mwaka kandi amabi akorerwa abana ashikira abana ibice hafi 89 n'utwi16 biboneka rero yuko amafaranga ashigwa mu gukingira umwana kiri make. Naho yerekana ivyo biharuro Ponce Atungimana n'umuyobozi ajejwe guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu no kwigisha ibijanye n'amahoro mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutungane bavuga ko nyabuna Burundi bugeze kure muri ico gisata kuko n'amakungu yipfuza kubwigirako. Agateka k'abana mu Burundi kageze ku ntambwe ishimishije uravye n'amategeko mpuzamakungu ku Burundi bwateye ku mukono uyu mwaka wa 2025 twimirije gushikiriza ivyegeranyo bitandukanye mbere n'amakungu yifuza kutwigirako. Nkurikiye aha yerekana ko agateka k'abana katubahirijwe agafatira ku nyigisho kuko akanovera kazo kari hasi agasaba begwa n'agateka k'abana bose guterera kugira ngo haboneke uburyo bukwiye. Nk'akarorero uvuze ko Burundi buteye imbere mu kwigisha abana bakubwira ko ibice 83 kwijana bari ku ishure ariko izo nyigisho zifise akanovera kahe umuntu araheza kaminuza atazi kubaka iryungane igice kimwe n'ibicindwe kwijana by'amafaranga leta ikoresha ari yashigwa muri ico gisata ku bice 52 by'abarundi wumva wo kwitega iki.
abegwa n'igisata c'agateka kazina muntu bose nibakore haboneka uburyo bukwiye kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe. Bakaba babishikirije mu nama yatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutungane mu ntumbero yo kurabira hamwe ko agateka k'abana kifashe mu Burundi. Terence urakenuye ibice 90% by'abajanwa mu gihugu ca Tanzania mu rudanaza rw'abantu bava mu ntara ya Buhumuza bagizwe n'abana n'ivyashikije n'umugwi wigengo cy'agateka kazina muntu n'abafashanya bikorwa bakorera muri iyo ntara. Abajeje intwaro n'umutekano bakaba basabwe gufasha kugira ngo urudanaza rw'abantu rutuzwe. Mugenzi wacu Kasien Niburana yarateguriye ino nkuru. Nkuko userukishira hamwe gitaho abana FENADEB abivuga ngo hejuru y'abana bajanwa guca ingero batarakwiza imyaka bava mu cankuzo ngo n'abana bava mu ntara za ruguru mu buraruko baca mu cankuzo mbere akavuga ko baza n'imiduga nguruza abantu bagasanga amapikipiki yabo ategereye mu nzira akabatwara ari batatu canke bane ku ipikipiki imwe. Yongeye ko igipolisi gikwiye kuhamerera amagabo bagafata abo babunguruza kuko ngo bacaho babona ngo kandi benshi nibazi ko ari icaha gihanwa n'amategeko. Mushikiza manza wa Republika mu ntara ya Cankuzo Bazikwankana Ferdinand avuga ko abana baja muri Tanzania benshi bahuriraho n'ivyago no gukubitwa, gukoresha ibikorwa bibarengeye, kutavuzwa bagwaye, kudafungura, gupfungwa bagizwa ko babaye mu ico gihugu ataburenganzira, guhabwa ibyayura mutwe, gufatwa ku nguvu, kwicwa canke kwirukanwa badahembwe nayo baruhiye. Nkuko abandanya bivuga ngo abashora abo bana nabitwa ko bo bakingiye biyita ababatunze canke inshuti canke mbere ngo bavyeyi nyene bamaze gutibanga. Abana 72 batarashikana imyaka 18 baragaruwe bajanywe mu gihugu ca Tanzania bavuye mu Rutana na Makamba mu kiringo ca mezi 3. Nibiri mu cegeranyo cakozwe na FENADEB aho basigura ko abatwara abo bana baguma bahindura umukenyuro. Runani FENADEB bukaba gwasavye kumenyesha abajeje umutekano abo bose biketswe ko bakora ugo rudandazo. Nkuko ico cegeranyo kivyerekana abo bana bari bajanye Tanzania nkuko ari 72 abenshi bava mu ntara za Gitega, Karusi na Ngozi. Karorero mu bana 43 bari bafatiwe mu ntara ya Makamba, 3 bava mu ntara ya Gitega, 12 bava mu ntara ya Karuzi, 3 mu Kayanza, 5 Ingozi. Naho ku bana 29 bafatiwe mu ntara ya Rutana, 14 bava mu ntara ya Karusi, abasigaye nabo bava mu ntara za Kayanza, Gitega na Ngozi. Ikomine zafatiwemo abana benshi ni komine Kayogoro yo mu ntara ya Makamba hamwe na komine Bukemba yo mu ntara ya Rutana. Muri komine ya Mabanda naho abana benshi bahashikira baba arabirukanywe ahora muri Tanzania. Muri FENADEB rero bamenyesha ko ubudandaza bw'abana bajana muri Tanzania rutahagaze naho bafashwe bahanwa by'akarorero. Abajana baguma bahindura uko babatwara kugira bashobore guca mu ryahumye abajeje umutekano. Akarorero abari bagufatirwa mu Rutana bakaba bari ko biyunguruza n'amaguru kare bahora bagenda n'imiduga cyangwa amapikipiki. Abo bana rero umuntu nari FENADEB ruca bajana mu kigo Humura kiri Gitega aho baronse inyigisho bakabona gusubizwa mu miryango yabo. Ubwo runani rutera kamo umuntu wese yobona utwaye abana Tanzania ko yojya kara abajeje intwaro n'umutekano kugira abo bana bashobore gusubizwa mu miryango yabo. Mu Rutana Oscar Daisaba, RSF Bonesha FM. Bamwe banyagihugu bo ku mutumba Nyakuguma mu Kigwena komine Rumonge intara ya Burunga baratewe umutima uhagaze n'urudandaza rw'abana bajana muri Tanzania bakaba babajwe no kubona n'ufashwe ubutungane buca bumurekura. Mugenzi wacu Alisa Ndayizeye. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyakuguma zone Kigwena komine Rumonge intara ya Burunga baremeza ko ari urudandazo rw'abana bajanwa mu gihugu ca Tanzania rumaze imisi bwibonekeza muri ako karere. Akarorero n'umukenyezi avuga ko umwana we yatwawe muri Tanzania agarukanwa hari ibihimba bamukuyeko ahava yitaba Imana. Umwana yaragiye agenda mu buryo ntazi ariko ndanyene ndirukanka kugira ngo nabe ukuntu wobaho. Jewe hacahaza umwana ku mukuru banashe acarambira ati shanira yagi ati mama zaye yamutwaye Tanzania. Mugacha haza umuntu muhira temuga mama zaye ariko vuga yuko shanira agwaye agwariye hehe Kigoma ngo umwana ngo ntavuga ngo ntabona ngo ntiyicara bari bamutwaye kuko baje bamuri inyama. Akabazwa nuko wamutwaye yafashwe arafungwa mu nyuma ararekugwa. Bamwe mu babanyi n'abakuru uwo mutumba baremeza ko muri ako gace go rudandazwa rwibonekeza bakabazwa nuko ubutungane butavyitwaramwo neza. Yego muri iki gice ciwacu biribonekezaho bavuga ko batwaye kubereka akazi kandi n'uburyo babatwara ntibigera basaba n'abavyeyi. Wewe ubyutse mu gitondo usanga umwana yagwane bwahi wacu twovuga yuko kutameze neza kubera umuntu arashobora kugira ikibazo ugatabaza hanige ushobora gutabaza no mwijoro ntibagutabare nkuko bikenewe. Rero twosaba yuko nimba ubutungane haco bwo bivugako
bugarageze kuri uwo mwana uwegwa n'ico kibazo cyose akurikirana. Umwe mu barongoye umutumba wa Nyakuguma Ntirabampa Auguste aremeza ayo makuru yose akavuga ko abatwagwa cyane cyane ari abana b'abakobwa. Kuri uwo mutumba mu ncamake ni ingo nyinshi usanga ziriko zirarira babuza abana babo b'abakobwa kandi si ukuvuga ngo n'abana b'abahungu b'abakobwa uwo yagize ingorane agapfa canke nabo ku mayengo kuri umutumba nyene wa Nyakuguma. No muri iyi minsi ari biruka kuba bisigura ko hari bo n'abandi baba babikora kuri no mutumba babikora mu kinyegero turashobora kumenya. Mu byo twumva ko batwara muri Tanzania nk'abana bamwe basisheyo bagaca babona ivyo babakorerayo batubwira ko baba batwaye mu bubisha mu bintu by'ubushurasuzi. Augustin Minani mustanteri wa commune Rumonge bavuga ko uyafashwe yavuye atoroka ariko akavuga ko babandanya gukorana n'ubutungane kugira ngo afatwe agasaba abanyagihugu muri commune Rumonge ko nuwo wo kwikeka ko akora urwo rudandazwa yoca ashikirizwa inzego zibijejwe. Nayo mu runani FENADEB bamenyesha ko abo bana bahendwa bakajana mu gihugu ca Tanzania. Ferdinand Mbaruhije avugira urwo runani asigura ko vyunyurwa nuko n'abafashwe muri urwo rudandazwa badahanwa bikwiye. Mwituma rero abo bana bahendwa bakaja kugurishwa kene mu miryango kwihebura kuri mu bana babona bakuru babo baheze amashure baronka akazi kudahana bikwiye abafashwe mu rudandazwa rw'abana kutamenya uruhara rw'umwe wese mu kibano mu gihugu ry'agateka k'abana kutagira ibigo bikwiye kandi bifise ibyangombwa byo gufasha abana. Ivyo twe tubona byo ko muri FENADEB nibikurikira no gushengeza abagizwaho kabishe ko amategeko by'ukuri tuyafise mu gihugu cyacu Burundi ariko tugatuti kwa hari rero nakurikizwe kujya nyene yanditse. Iki naco no kugira imigambi ikomeye yo kurwanya ubukene mu miryango. Ikindi gucunga aho hose hari utwira abana bacamwo bagiye muri Tanzania na cyane tuyatwira usanga turi ahantu hatazwi. Bamwe abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura babona rero ko agateka k'umwana katubahirijwe bikwiye banegura ko hari abana bakijanwa mu kinyegero gukoreshwa hakurya y'amazi bikorwa biruhisha bakaba basavye ko shiko itegeko rikingira abana kurikira bamwe muri abo banyagihugu. Ibice bimwe karubahirijwe ariko ku rundi ruhande n'ubundi turasanga hari abana bagihohoterwa cyane cyane nko mu gisagara ca Bujumbura abona yavuye ruguru tukiyumvira rimwe ingene yaje ugasanga rikakora akazi atanashoboye naracari muto ugasanga rikakora akazi k'ikiyaya aho muri ico gihe ntidushobora kubona ko agateka kiwe kubahirijwe ugasanga umwana ariko akora akazi k'abantu bakuze nawe ari umwana muto kandi uwo mwana yategerezwa kuba mu myaka yiwe abari kwishura ukaca usanga ahereye mu gatondo yirirwanye indobo ku mutwe rimwe ibitumbura akamara igisagara cose agenda ngo riko aradandaza ugasanga nabuje canke umubosi wari karamukubita ngo yamuhombeshereje aca usanga umwana abayeho nk'uko akaca abaho nabi agakora no kuhembwa ntanahembwe ukaca usanga rero umwana ariko abaho nabi kandi atari bwagere mu bwo buzima. Rero no muri no misi hariho nyiruzwa ry'abana bajanwa gukora akazi hakurya y'amazi ugasanga ariko arakoreshwa ubuzi mu kinyegero n'ivyo urumva ko bica bihonyana agateka k'umwana. Ku rundi ruhande tubona intambamyi mu miryango imwe abavyeyi biwe swate barahuye n'ingorane kanaka cankwe ntaco banezwe bigatuma bagira ubukene bukabije cyane umwana karaba n'undi kuguma muhira ni bya bindi agahitamo kuja kurondera ubuzima arabe ko yofashisha nyina we n'agasabune carose. Umuntu usanga ariko arakoresha umwana w'imyaka nka 15 akamukoresha akazi k'imizigo kandi amubona rero abakoresha none yose mu ruhara kabasaka kazoza kiwe karononekara. Ngerageje kuraba agateka k'umwana ntago kubahirijwe neza. Agateka k'umwana gituma tubahirijwe neza hariho umwana ashobora guheba amashuri akiri muto agacaza gukora akazi kandi atamyaka arakwiza yo gukora akazi kazusanga ibikorwa biriko biramuvunagura gacagira kazoza kabi. Mu gihe atarakwiza imyaka yo kuronka ubwigenge bukwiye amenye tinokora iki kugira mbeho muri ico gihe abakwiye kuba yitabwaho n'abavyeyi bamwe barutse canke abandi bose babishobora. Hoja hitegeko hamwe umwana ahevye kwishure umuvyeyi bashobora kumubaza icatumye aheba ico coshobora gufasha urwaruka rwishi kuguma ku mashure. Mwaka nyine wa 2025 abana 115 barafungiwe mu kigo c'igororero ca Rumonge ikigo gifise ubushobozi bwo kwakira abana 72 mu runani FENADEB mu Rumonge bakaba basavye ko abana boza baranyarutsa kubacira imanza kugira ngo abo bishoboka basubire ku ntebe y'ishure. Bonesha ubushakashatsi turabushashaye niwe twishakira ko ubuhinga n'abahinga batihinguza bahinyanyura ibiganiro bihurumbirwa n'abanyagihugu kuko udahuguza utanga ibitomoye utanguye gutohoza. Bonesha FM bonesha barakumbariyesha
barakumbariye kutavugira muvumbu kumuvumba nzokuvumba ijambo tujajure tuje inama maze abajanye nyabahururu bagahurana tubahuze aho kwihorana bahoberane maze zukaho gukarihirizwa guhamba ihangame mu matongo atonyanga itoto. Bonesha FM bonesha. Ana makuru yaranze umwaka wa 2025 tuyabandanirize mu gisata c'imibano aho twabashikirije ku miryango irenga amajana 4 yo muri site Gateri komine Bukinanyana ifise ikibazo c'uburaro ikanasaba kuronswa amatongo yo kubamwo kugira ishobore kwiteza imbere. Alexis Ndayiragije. Imiryango irenga 1300 niba muri site ya Gateri iri muri komine Bukinanyana. Iyo miryango ikabaye muwe n'imyuzura yo mu Gatumba. Muri yo miryango ishika amajana 32 ntirubakirwa uburaro. Yashitse kera nayo ifise uburaro imenyesha ko amahema yubatse uburaro bwabo ubu yatabaguritse kubera imvura n'umuyaga. Ikindi gihanze imiryango nka yose ngo ni kubura aho barima. Aba bakavuga ko ishiramwe mpuzamakungu FAO yabahaye imbuto yo gutera mugo batagire yo bayishira. Iyo miryango rero itagira uburaro isaba ko yo buronswa na mwarije imvura igiye kugwa. Abo nabo amahema yatabaguritse bagasaba ko boronswa ayandi hakiri kare. Bose bagahuriza ko boronswa amatongo yo kurimamwo kugira ntibagume bazerinze. Naharuko kuri uyu wa kabiri abo bari muri site ya Gateri bararonkejwe n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe abakenyezi imfashanyo igizwe n'ibitenge ibirago amasabune indobo. Kiretse ivyo Onifame ikaba yarahaye site ya Gateri ikigo kijejwe gukurikirana abakenyezi n'abigeme bakoreye amabi afatiye ku gitsina. Ibukinanyana Alexis Ndayiragije RC Bonesha FM. Nayo bamwe mu mpunzi z'abakongomani bahunze umutekano muke biturutse ku mugwi wa M23 wari kugwanira muri ico gihugu bashikira ku kibuga c'ikirindiro c'igipolisi mu Gatumba bashikirije ko batariko baroroherwa kuba muri ico kibanza kubera batari bafise bakika umusaya atamazi cyangwa utuzu twasugumwe byari bihari na bene wabo bashikiye muri site Kansega komine Bukinanyana nabo bashikiriza ko ikibazo c'ubukene bw'imfungurwa arico kiza kwisonga aho mashiramwe akurikirane ibibazo by'impunzi bakavuga ko batewe amakenga ku ngwara zishobora kwaduka bakaba banasavye kuzokwimurirwa mu kindi kibanza giteguwe neza. Izo mpunzi z'abakongomani zikaba zarahungiye no mu Rumonge ku bwinshi. Igipolisi kijeje gucungera imbibe ikaba camenyesheje ko kubera kurengerwa n'ubwinshi bw'izo mpunzi ikigo cy'igihugu ONPLA caciye gifata ingingo yo kujana impunzi mu kigo ca Makombe muri komine Rumonge vy'imfata kibanza. Tukivuga ibijanye n'imibano tugaruke ku kibazo c'ubukene bw'amazi cyavuzwe ahatandukanye nko muri site Nyarumanga bashikirije ko bashobora kumara ukwezi kose atanyima ry'amazi irikorotse. Muri kwizera kenu ikibazo c'amazi nicavuzwa muri site Nyarumanga gusa no muri quartier Ruziba ya komine Mugere haravuze ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bakaba bahisemwo gukoresha amazi y'uruzi Mugere ukubura uko bagira. No muri komine Ntahangwa muri quartier Gasenyi haravuzwe ubukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bakaba bagize impungenge kubona baca bikora ku mazi y'uruzi Nyabagera rimwe imicafu y'ubwoko bwinshi. Haravuze ubukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bakemeza ko bikora ku mazi y'imburuka ava mu kuzimu ayo nayo akaba yaracafuye. Andi havuze ubukene bw'amazi meza ni ku mutumba Gitora muri komine Bugendana Gitega. Abanyagihugu bashikirije ko bafata urugendo rurerure kugira ngo bashike aho bavoma. Basavye komine Bugendana kubaronsa amazi meza. Eka no ku mutumba Mutambara intara ya Burunga abanyagihugu barashikirije amakenga yabo ku bukene bw'amazi meza bwibonekeje muri ako gace. Ubwo bukene bw'amazi bukaba bwaravuzwe ku mitumba ya Kivumvu na Butege ya komine Cibitoke intara ya Bujumbura aho abanyagihugu basavye kuronswa amazi meza kuko ubukene bw'amazi bwari intambamyi ku magara yabo. No muri komine Muyinga haravuze ubukene bw'amazi n'yabonetse bakayakura kure. No makarati atandukanye y'igisagara ca Gitega haravuze ubukene bw'amazi. Bamwe muri ayo makarati bakaba bidoze ko batoroherwa kuronka amazi meza ya Regidezo. No kwivuriro rya Rutanga mu gashikanwa muri komine Ngozi haravuze ubukene bw'amazi. Abakora kuri ryo cyo kimwe n'abanyagihugu bakaba babajijwe nuko umugendo aho rushikana amazi kw'iryo vuriro wapfuye uteba gusanurwa. Mugambwe APDR waraneguye ubwo bukene bw'amazi bwibonekeje mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bice vy'igihugu. Gabriel Banza Witonde yasavye leta korohereza abanyagihugu. Mugambwe ratewe impungenge nibura ry'amazi meza riko gibonekeza mu mihingo myinshi y'igihugu
mbere harimo n'igisagara ca Bujumbura. Aha rero umugambwe ya PDR ukabona ko iryo bura ry'amazi rishobora kuba inkwezi y'ingwara nyinshi zifatiye ku isuku rike. Mbere dusaba yuko ababijejwe bogerageza amazi akaboneka nka mu gisagara ca Bujumbura, murazi ko bakoresha isoko rya Tanganyika cane, bagafasha bakagwiza amazi. Ariko kandi hakaba n'uburyo bukoresha ya makamyo ajana amazi agashobora kubaja mu bisagara bimwe bimwe kugira ngo abantu bashobore kuvoma. Ariko kandi rero uba umugambi wa leta wigisha abantu ingene babika amazi, mu gihe amazi yaje bagashobora kuyabika akamara iminsi, ariko kandi no kubika amazi y'imvura. Ariko muri rusange umugambi wa PDR wifuza yuko ishirahamwe rigiye gutanga amazi ryokora uko rishoboye kugira abantu baronke amazi. Atari uko leta yozofasha kugira ngo ico gisata c'amazi bareke n'abigenga bashobore gushiramwo imitahe kugira ngo kumbura ikibazo c'amazi gitoregwe umuti. Iruhande y'ubukene bw'amazi bwibonekeje n'aba mu banyagihugu muri zone Bwiza komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura baridoze ko hari imicafu mu mabarabara kandi hari amashirahamwe asanzwe yegeranye iyo micafu. Abo banyagihugu bakavuga ko badatahura igituma iyo micafu batayitwara. Mugenzi wacu Silver Bigirimana. Abanyagihugu muri zone Bwiza bavuga ko imyanda yababanye myinshi aho basanzwe baba kubera abahora batwara iyo micafu basanzwe baradebukiwe nk'uko Adolphe Ntibasharira abishikiriza. Abo bantu baje kumwavu barabaho nukuri ndabibajije ngo hahura baramwirukanye uwo mushasha ngiragira hera neza ngaye tutamubona umwavu tuwushireye imvura iguye murabona twatundi tunyororo tuva muri iryo yarara tuza mu nzu tugire gute none. Uyu mukenyezi yareserukiye ishiramwe isanzwe rikura imyanda mu mazu amenyesha ko bafite ikibazo cyo kuri gitoro kugira bakure imyanda mu ngo z'abanyagihugu baha muri zone ya Bwiza. Ko mutwasanze hariho iyarara gishi turakora murabizi yuko bigoye dukoze nka veni imwe imodoka iruzura tutarakora n'impangu 10. Murazi yuko iki kibazo ciyarara ari kibazo nkora mutima ni ntambamye yerekeye ibitoro. Mundogi Salvatore arongoye zone Bwiza wavuga ko ahubwo iyo shiramwe byo mwegera kugira abereka bakura ico gitoro. Nuze twicare tonde ico gitoro uko kigugwa kose uyore iyarara udasimvye. Ni mu gihe leta y'Uburundi ku mugaragaro ko igisagara ca Bujumbura corangwa n'isuku ku neza y'abanyagihugu ko kandi uzobirenga ko azohanwa hisunzwe amategeko. Hagati aho amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 niyo hadabu rihanishwa abanyagihugu batazokubahiriza ibiri mu itegeko rigenga isuku n'isukura aho babaye. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yamenyesheje ko uzonyora itabi mu bibanza bihuriramwe abantu benshi azohanishwa amafaranga ibihumbi 100. Ahanishwe hadabu y'ibihumbi 50 uwo wese yimbiye amazirantoke ahadategekanijwe ashize imicafu ibisigarira by'ivyuma ibijanja hamwe n'ivyabomowe arekuriye amazi yo mu mazu yo mu kazu ka sugumwe ataye ibikoko byapfuye n'imyanda y'ubwoko bwose mu migende canke mwibarabara mu bisagara no ku nkengera y'inzuzi mande y'ibihumbi 50. Ahanishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi 100 by'amarundi uwo wese akoresha ibibanza bihuriramwo abantu benshi nk'ubunywero, uburiro, ubutambiro, ibibanza byo gusengeramwo, amasoko, amavuriro adafise utuzu twa sugumwe tubereye ibihumbi 100. Uwo wese afise canke aba mwitongo riri kwibarabara rigenewe bose ategerezwa kugira isuku no kubungabunga inkombe zaryo atabigizwe ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 50 mu bisagara n'ibihumbi 2 ahatari mu bisagara. Bose nibabikora uko igihugu kizoca kimera. Igihugu kizoca novuga bikozwe nko mu kwezi uzoca ubona yuko igihugu cahindutse aho uciye hose. Aha rero batwara kora nico mujeje kora akazi itegeko twari bashiriyeho kugira ribafasha. Arongera gahanisha hadabu y'ibihumbi 100 uwo wese anywereye itabi mu bibanza bihuriramwe abantu benshi canke atumuriye ku bandi umwotsi w'itabi. Imara bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bakaba babona ko kubaka utuzu twa sugumwe rusange mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi no gutunganya neza ibibanza bitabwa mu micafu ari byo byari gufasha kugira ngo isuku mu gisagara giyongere. Abanyagihugu bakaba bashikirije ko gushiraho ibihano kubihagaritse canke utaye imicafu ahatabigenewe bitoshigwa imbere mu gihe ibyo bibanza bitaratunganywa. Kurikira bamwe muri abo banyagihugu.
nta na hamwe mu makaritiye uzosanga ubuzu bwa sugumwe wasanga atari nk'aho ugiye gutira mu mihana naho mu mihana urabona ko biba bigoye kugira ngo uje gutira akazu ka sugumwe hari igihe baca bakubaza ngo uri gisuma urabona ko ubuye mu gisagara hari ibintu byinshi badashobora kwizera ko uri umuntu uri kuhiga ako kazu ka sugumwe gusa iyo ngingo barakwiye kuyibangira kweri kugira ngo babanze batugwirize ubuzu bwa sugumwe mu makaritiye hose kugira ngo umuntu ahashitse basi nyamba yurutse nka bisi ashobore kuronka aho yihagarika ko bafashe iyi ngingo tuzokwihagarika nk'abene gihugu iyi ngingo bayifashe bisunze umwene gihugu aho ashobora kwihagarika bimeze gute urumva umwene gihugu acibaza vyinshi ico gihe bafashe ingingo gihotihoti none bafashe iyo ngingo twebwe tumenga abanyagihugu ni nk'agakandamizo bakurikize rirya tegeko ryabagaje babanze basireho ubwo buzu hamwe naho wo kwihagarika muri uyo mufurege mugabo bakaguca amande babonye yuko hari akazi basitse iyo ngingo ntitwayakiriye neza kuko mu gihe ingingo ifashwe gihutihuti hatabanje gufata ingingo yaho umuntu ashobora kuzokwihagarika urumva yuko biba ari ibintu biba bigoye ko nkaho uriko uragenda urafata urugendo rurerure atahantu ntamwe urakora akazu ka sugumwe none umva uzoce wihagarika ko kandi uri umuntu akuze bari kubanza bakabangira iyo ngingo kugira ngo babanze baguze utuzu twa sugumwe ku mabarabara ushaka kuva ngaho ugashika no muri ville washika muri ville gushaka nko kwihagarika wari ufise nk'ibihumbi 2 vya bisi vya rero tu ukashika muri ville ashaka kwihagarika ufise 2 gusa vya bisi ntusohoka utayatana none utayafise umva utacu uhitamo gucura abantu wikika kugira ngo urabe yuko woca urongene ushobora gutaha kugira ushike muhira igisagara kirakwiye gusukura mugabo nahone nibagire nka kurya basira utuntu ku mabarabara amapuveri umuntu afise ikintu naho byogenda gute akajya nk'umuhwi akawusira mu isakosi akabazi ko ari imbere hariyo agapuveri agacare atereramo nayo kuvuga ngo ataye ikintu mwibaraba ho bari nk'agakandamizo yaba leta ari ibintu byari gukunda yari kuzi gafata nk'abanyagihugu igafata ati wewe tanga igihumbi urugo rwose igihumbi ayo mahera ntiyo bari make ntiyonanirwa no kubakwa baza baratanga imicafu pubere yaruzuye ntibaza kumena none ushutfa utere cyangwa ukagiteramo kigakoroka ubu busandugu bagiye barashiraho bita amapubere turabubona hagati mu gisagara mu makaritiye amwamwe byaramaze kumenagurika kononekara ahandi naho turiko turabibona naho ushobora gusanga iyi miduga ijeje ku micafu mu bene gihugu itigeye iza kubitora ahubwo abene gihugu baguma bashiraho ibindi ukaca usanga rero bya bindi bashirayo biguma bibora kandi bikaca bituma rero ahubwo zasazi zituma na ya myanda ica itera ingwara Ishiramwe urikomi rwanya igiturire n'isezagurwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko riraje ushinga nibijanye n'ikugwa ry'imicafu mu gisagara ca Bujumbura nibijanye n'isuku muri rusangi. Gabriel Rufyira rongoye igishira hamwe yamenyesheje ko ibijanye n'itogwa ry'imicafu bidatunganijwe neza ahakoresha imiduga ishaje cyane n'ingingo zifatwa zijanye n'isuku ntizikurikizwe. Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe urikomi raba ibintu bijanye no kwitora umucafu mwa kino gisagara uraye imodoka zibikora ingene zimeze ikintu cyose kimeze nka pubere nico bacaza kugira bite bintu vyonye biraboneka neza yuko ntibiroroganize ahubwo babigiye kunyuka vyahora bigirwa n'igisagara ca Bujumbura ubu uyivyo urumva vyahagaze ubu vyitwa ko bizogirwa n'amakomine mbwa amakomine nayo biravye ibibazo afise nibaza yuko ico kintu kitazava kija mu mapriorite nikimenyamenya urabona koreriva ku micafu murabizi neza cyane kubura amazi itariki 6 zo kwezi turimwo leta yarafashe ingingo yuko hofatwa ingingo kugira ngo bagwanye kubera yananiranye mugabo iryo kominiko mwararibonye nta muntu wigeze ari kurikiza cyo nje narigiriye mu maserivisi ya leta atari make ndababaza nimbega kuri kominike tigeze kurikizwa ubona mu masengero bagira ngo gwana munda ngo ramukanya ukabona abantu ntarakibabwe no mu bategetsi nabo nyene bafata iyo ngingo nta numwe bikurikiza hari ibintu bigoye gutahura n'ukuri hanyuma kandi bigaca bigira ingaruka mbi no kuvyo ibintu vy'isuku muri rusange. Iruhande y'iryo shirahamwe n'umugambwe PDZ Gamibanga babona ko umunyagihugu wari wagiye kugwa mu mporero kubera ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko nshikiranganje rijanye n'ivy'isuku kandi atavyankenerwa bikwiye bihari ngo isuku ryubahirizwe. Abdul Kasim arongo yo mugambwe akaba yabona ko icyo yotegwa kwa rukubanza gushiraho ivyo tuma isuku rikunda hanyuma ibihano bigakurikira. Irya ngingo ubwayo ni nziza uko ni kugira ngo habe isuku mu gihugu turwanye ingwara ziterwa n'ikubura isuku n'isuku rike ariko ishigwa mu ngiro ryayo rirago kubera ko nkijanye no kwihagarika usanga ubwo buzu bwa sugumwe butahari ku mabarabara nta buzu bwa sugumwe buhari naho hoba mu bisagara haba mu bisagara ku bituro vy'amabisi ubwo bwa sugumwe nta buhari ufashe ingendo zirezire kuja hagati mu ntara nta uzosanga
ubwo buzu bwa sugumwe ni ukuvuga rero yuko iyo ngingo kuri ico ruhande iragoye gushira mu ngiro abayishira mu ngiro ntibaboneka neza ingene bazobishira mu ngiro ni ukuvuga yuko ushobora kuzosanga iyo ngingo igiyemwo ibiturire ukazosanga kumbure ya mande babaca ntashoboye gushika no mu kiga ca leta kumbure babandi bariko barabafasha abo bantu baciye bumvikana barayagabura hanyuma umwe agatwara gwiwe undi agatwara gwiwe no kuvuga rero twibaza yuko abatwara boraba ingene ya ngingo ija mu ngiro ugarutse ku ruhande w'iga munyagihugu nta kosa rihari kuko kugira hamwe musanzwe habikosa nuko haba hariho ico umuntu icatuma atagwa mu ikosa rero twibaza yuko rero vubana bwango abajejwe intwaro abategetsi batandukanye boraba ingene iyo ngingo ishigwa mu ngiro ku neza y'abanyagihugu bose. Mu gisata kijanye n'umuyaga nkuba bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kanyosha commune Mugere bakora ubuzi busaba umuyaga nkuba baridoze ko bakora bahomba kubera icikagurika ryari rimaze igihe gibonekeza ivyatuma gutunga imiryango bigora bakaba basavye ishirahamwe Regidezo gutorera umuti ico kibazo. Arise Ndayizeye ushitse mu bibanza bimwe bimwe bikorerwa mu buzi busaba umuyaga nkuba muri zone ya Kanyosha commune Mugere mu gisagara ca Bujumbura hamwe usanga hugaye ahandi huguruye abahakorera bicaye barindiriye ku umuyaga nkuba wogaruka kugira bamwe muri bo bavuga ko icikagurika ry'umuyaga nkuba ririko riratuma ibitari bike bihungabana abadandaza b'amata bavuga ko bariko barahombera kuko kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba ubu batakidandaza amata y'ikivuguto bigasaba ko n'ayifyufyu barangura make kugira aherane n'uwo munsi abandi bavuga ko bariko barahomba n'abakora ubuzi bwo gusya aho bavuga ko birirwa bicaye barindiriye ko umuyaga nkuba wogaruka amaso agahera mu nzira ugo ruhombo bakaba barusangiye n'abaza gusyesha bo bakavuga ko bashobora no kwiriga ubusa kuko babuze aho basyesha abanyagihugu bo muri zone ya Kanyosha bavuga ko babazwa nuko hari bamwe batanguye kwikika mukiza mu kuduza amafaranga ku bintu bimwe bimwe kubera iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba aha bakavuga nk'ibuji ubu hari abariko bayigurisha amafaranga 1500 ndetse n'ibihumbi 2 kare yaho rigugwa amafaranga 1000 ikindi bavuga ni kijanye no gushira umuriro muri telefone aho uyijanye ku bafise umuriro w'imishwarara y'izuba canke abakoresha imoteri zikoresha ibitoro bakwaka amafaranga hatari make bagasaba Regidezo gutorera umuti ico kibazo kugira ibikorwa bisubire uko vyahora ikiringo cababindwi kikaba giheze hibonekeza ikikagurika ry'umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bice bitandukanye vy'igihugu. Arisa Ndayizeye urakenuye ishirahamwe Regidezo ryaremeje ko rifise ikibazo cyo gukwiragiza umuyaga nkuba mu bice bitandukanye vy'igihugu biturutse ku mihora imwe ishaje n'ibisagara bidatunganije neza. Jean Albert Manigo mu muyobozi mukuru w'iryo shirahamwe umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo akaba yari yijeje ko gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze amakomune yose y'igihugu azaba yaronkeje umuyaga nkuba. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Albert Manigo umuyobozi mukuru yemeje ko umuyaga nkuba ukwiye ndetse n'intega bizoza uhari. Ubu muri Regidezo turazi ko dufise ikibazo muri distribution mu guhereza abene gihugu insinga zica mu kuzimu izo nsinga zarashaje haba izo nsinga zishaje haba najya makartie peripherique yabayeho atavyigwa bibaye ngo tumenye vy'ukuri ivyuma dutwara dushireyo ibyo bituma ushobora kubona hariho ahantu amatara ashobora kuzaracika canke hariya kandi umuri hose ngo tufise ubu rero cyo mumenya nuko azoshika mu kwa gatandatu amakomine yose y'u Burundi afise amatara ubushobozi ushobora gutanga ni megawate zishika 135 umuyaga nkuba tumaze gutanga mwishi tumaze gushikira ni megawate 90 urumva turafise na reserve turafise n'ubundi twashobora gutanga. Nano rero ano makuru twako turabashikiriza mu gisata c'umutekano ubutungani agatakazi na muntu n'imibano aciyagarukira mukamara ko yashikirizwa na Venani yo mungere mfatikanije na Felix ndi kumwe nayo mukamwashikijwe na Radio Bonesha FM twese tukaba twifurije ibihe vyiza tuyifuriza n'umwaka mwiza uzobabera umwaka w'amagara meza murakoze meza murakoze meza murakoze meza murakoze meza murakoze meza murakoze meza